Hello people everybody, mwamutse gute mwiriwe gute bivanye naho muherereye muri kumwe na Director Arkeni. Aba ngira ngo mbanze ndabereke first indirimbo ya mbere twakoranye na Bado Bado muri 2023 yiheze umwaka tubaye muri 2024. Ndaberekere type dibanze uko twayikoze, ndabereka akamwace gato uko twateranije amasanamu nuko twashoboye kuyiheza, mugabo bizofata umwanya kuko tuzogira party zishika kuri 3 canke 4, tugaruke ku buryo twakoze amacouleur muri DaVinci Resolve hamwe na Premiere Pro ukuntu yadufashije kubiteranya. Let's start. Ni saa sita y'ijoro aho twari duhejeje gufata amasanamu tuca dutera tuza kuyafatanya muri Adobe Premiere Pro nkuko nabibabwiye ko tugiye kubitangura. So isanamu nahejeje kuzimporta muri programme aho zigenewe kuja, igisigaje niki nuko dutangura kuduga ku isanamu nyezina uko twazipangapanze twagiye. Aha mfise dossier iraheze, sivye ko nayimitinze nkuramwo audio ndirimbo muri rusange yaraheze. So CB Music, Bado Bado, AP Production. So nuko byakoze gute indirimbo inganga iraheze yose. Aha twatanze amajambo ku mwanya byose birakwiye, ariko haravuga ati tuyigenze gute, wabimonse gute, wabikoze gute, wabihereye he, ubihereza. Umaze kubise programme muri machine yawe, kiba gisigaye nuko uyugurura isanamu uba wafashe uzimporta uzizana aha hantu uklikamo kabiri, isanamu ziba zaje uca ugenda muri location aho wateretse amasanamu yawe. Njye nateretse kuri desktop muri isanamu ziri ngaha, isanamu nizi ziraha, ariko sino nari klika aha kuri import mu gihe uba wahejeje kuzifirma. Ariko ko nari nahejeje kuzifirma ntibikunze yuko ndazigarukana muko deja ndazifise. Nuvuga isanamu nizi ziraha banahejeje kuzishiramwo, igice gikora ucukreya dossier, ucukreya timeline ya mbere cyangwa ucuklika droite kuka suri kawe, klika droite ugacuza ngaha kuri new sequence from media, gaca klika yes, ica yicapa ngaha yo nyene. Ubona uburyo indirimbo yawe ushobora kuyitangura CB Music, kayiplayinga, biheze utora iyindi bikurikirana, hoshi ya kabiri kuko yari flu, yari flu kuvuga imaze kuba iri flu yitwara yaniye, cyashoboye kudufasha. Urareba ngaha abona biravye neza iyi flu imigifungo. So iyi ntacyo twari kuyikoresha, twahisemo kuyita nayo nigeze nkoresha, niyo mpamvu ubona atanagasinye kayiko kasa n'akableu nk'utu turi kwizi zindi. Okay, utora iyi cawunganisha,
iyi ushobora kuba utazi ingene isanamu zihanahana ku majambo, ico gihe gufatanya kugira ngo audio na audio bihure na mugenzi wayo ucufata clip zibiri ugaca uziselektiona uku, hama ugaca uklika à droite ugaca uza kuri synchronize niho uca uklikako kugira ngo bice bitorana. Audio yonyene ica yijana aha ucugira audio 1 yonyene ica yijana aho tegereza kuja kugira ngo bihurirane na video na audio ko ziba ari zibiri kugira zishobore guhana amajambo. So mu gihe programme imaze kubihejeje amasanamu urashobora kumitinga audio ngaha, iyi tukaba twayimitinze playing aha. AP Production. Okay. Kumvo z'uko wisekiriza amatara ntacike ufyonda kuri S, Ctrl S, kuvuga ca ukoresha imashini ufyonda kuri Command S, ufise Mac ufyonda kuri Command S, ufise Window ufyonda kuri Control n'urudome S. Aha uhejeje kugira ariko ari Mac ufyonda Command hamwe n'urudome S, hama ukaba uhejeje kwarujisa kugira ngo ivyo wakoze ntibize gucika. Amatara acitse bize kugaruka ubisangamo, hama utora clip igira gatatu, the same place ikibanza cari kirya nyene ugaca n'ubundi usynchroniza. Ugiye gusynchroniza nayo urabona ko ica yiplasa hahandi, bigaca bituma iza guhera aho itegereza guhera mu gihe ushaka kugira gute, ushaka kubandanya editinga amasanamu ajanye n'amajwi. Muri ico gihe izi ziba zahejeje uba wahejeje gukorerako uca uziselektiona ucuza ngaha ni link ugaca uzidesactiva, ndasubiramo utabibonye neza, ucugira synchronize hama ugaca ufata isanamu zawe uko ari zibiri wahejeje gukorerako ukaziselektiona ugaca uklika à droite, hama ugaca uduga buke kuri in link. Aha niho uca ufyonda, hama audio n'amavideo bigaca bitandukana, uca uziselektiona ugaca uzifuta ko naco ziba zikimaze, uba ufise audio original. Bado umwaka umuntu azosiba kw'isengero, reka twitege ibitangaza vyiwe. Ngira azoca aba pasitori canke mwarimu mukuru w'urushengero, ko nibamubona asenga cane ntibazoreka kumuha ikibanza c'imbere. Utangura editing, guhanahana amasanamu uko wipfuza. Nuko ushobora gutangura kweditinga clip video ku ntuzeya ku buryo bw'ibanze. Hama nimbona mufise akanya ko kubikurikirana nzobibereka as professional
uko bizoba bigize, ariko utu ni utuntu twa base kugira ngo ndebe abo tugiye gutangurana by'ukuri ko bari interese no kuba batahura ivyigwa nzoza ndabaha mu Kirundi, kandi mbone n'uburyo muzokenera ko munkosora, mbone n'uburyo muzokenera yuko uko nshobora kubakosorera aho noba nabapangiye tutoriel nabi, mukaba muvuga ati aha ntitwahakurikiye neza, nzobibonera muri commentaire, hama tubandanye dukora ibishimwa, ntimugume murira ngo turigana twenyene, twisangije ubumenyi twenyene, turakeneye yuko uko tubusangirira hamwe, kuko iyo uravye nk'abari Ingozi bambwira ko nshobora kuba nobereka, hari aba bari Muyinga bambwira ko nobereka, mu Kirundo n'i Bujumbura muri rusangi, uca usanga bica bingora kugira ngo ndabereke icarimwe, mugabo ndabishize kuri channel muzoshobora kubikurikirana ata nkomanzi n'imwe. Ciao ciao.